Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wurutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri uyu mwanya udasanzwe, muri iki gitondo kidasanzwe Imana duteguriye, igitondo ciza cyane oraho yateguye ku bw'ubuzima bwacu, ku bw'ubuzima bwawe. Uri kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe hafi y'uruzi Gikoma, kwibarabara bita iry'amabeni, abantu benshi rero bamaze kuhamenya. Ego turagwaye kaze rero, uno musi rero tugomba kubandanya ikigo twatanguye kuwa kane uheze. Kuwa kane uheze twariko turiga, twatanguye ikigwa citwa kugoroza kazoza kacu kagoramitswe n'abana b'abantu. Uno musi rero turaza kwiga igice kigira kabiri cyo kugoroza kazoza kacu kagoramitswe n'abana b'abantu. Ni vyiza rero ko wozura bandanya ibi vyigwa ukaza urumva aho bigeze, no kuwa kanuza kandi ukabandanya natwe amasaha ya nyine, kuko biragufasha cyane nawe kandi bikakugirira neza. Ni vyiza rero ko umenya ingene akazoza kawe kogorozwa kakagaruka ku rutonde. Hari vy'Imana yagusezeraniye, ariko uri kuraraba ntubona aho bizoca, ntubona ryari bizogenda bizoshika, mbe n'ibindi ukibaza ko bishobora kuba byarahebwe, ariko akazoza kawe karagondamitse n'abana b'abantu, ariko kandi turashobora gusenga kandi kagasubira ku rutonde. Reka rero tubaye akanya kugira ngo mumve ijambo twavuze hari mu ishengero rya Hope Church. Ego kuri ico cigwa rero twige igice kigira kabiri c'ico cigwa. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ariko no musi turagaruza mu izina rya Yesu. Garuza turabigaruza neza, tubishire ku musitari mwiza, maze amasezerano Imana yadusezeraniye n'akazoza kacu ingene Imana yagapanze gasubira ku musitari mwiza. Ngiri umuntu bitazosubira kugaruka ku musitari, anyihanganirira umuntu umwe wenyene. Wamaze kurongorwa sefini. Nuvuga ngo uyu madamu ngo ngo cenda bibona kweri, ngo njo mana ngurumva ngo cendonde rundi, we vyaheze. Cusabira kugoroza ibindi, mugavyi wo mwubakanye aho ni sefini. Acha wewe, reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Itanguriro 16 ku murongo wa mbere kugeza kuri 6. Uhabona imbere y'igihe baca mumpera microphone aca hasoma. Itanguriro 16 guhera ku murongo wa mbere kugeza kuri 6. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Itanguriro igice cya 16 umurongo wa mbere haravuga ngo Sarayi muka Aburamu ntiyari yaravyaye, kandi yari afise inshoreke y'umunyegiputakazi yitwa Hagari. Sarayi abarira Aburamu ati, raba uhoraho yanyimye imvyara, endavyara ku nshoreke yanje, kumbure nzoronkera akana kuri we. Nuko Aburamu yumvira Sarayi. Aburamu amaze imyaka 10 mu gihugu c'i Kanani. Sarayi umugore wiwe yabira Hagari umunyegiputakazi inshoreke yiwe, amuha Aburamu umugabo wiwe. Nuko ararira Hagari asaminda, maze abonye ko asamyinda bimutera gukengera inabuja. Sarayi abarira Aburamu ataka gakengegwe nkengerewe kazoba ku mutwe wawe, ko nashize inshoreke yanje mu gikiriza cawe, maze ibonye ko ifise inda ikirankengera. Uhoraho naducira urubanza twe nawe. Aburamu twe nawe. Uhoraho naducira urubanza twe nawe. Aburamu yishura Sarayi aterega inshoreke yawe, niwe uyigaba ukayiganza, numugira uko ugomba kose. Nuko Sarayi amukoresha agatuzo, araruha
aramuhunga. Amen. aho nta katuzo gahari nitwe nawe kubera nace ndasoma mu zindi ndimi najina nibaje ngo nitwe nawe ngabo nitwe nawe nace ndasoma mu zindi ndimi. Amena. Iyi ni nkuru y'uwitwa Aburamu, apana Aburahamu, kuko Imana yaje kumwita Aburahamu mu nyuma. Ubwa mbere yitwa Aburamu, akaba yari afise umudamu yitwa Sarayi, mu nyuma za kwitwa. Kubera iki hari amazina bidakunda ko Imana iguhezagiriramo. Ivyo murazi ko twavyize bwana Sedesana bisaba ko yahindura. Murazi ko na Abdul twaje tumwita Peter. Yesu ashimwe. Hari amazina Imana idashobora kuguhezagiriramo, ivyo sisubira kubisubiramo musanze mubizi. Icya kabiri, Sarayi yaje kwisanga ariwe ajejwe kugondamika kazoza kiwe. Bwana Sedesana twavuze ko hari ibintu bigondamika kazoza k'umuntu, kandi hari ikindi gihe usanga ari ababanyi, inshuti, abagenzi, abajyango cyangwa ibintu, hari n'ikindi gihe wisanga ari we wenyene. Sarayi yabanye n'umugabo imyaka myinshi, aza kubona ntabyaye, ariko kandi arasamara. Mu gihe Imana yari imaze kubasezeranya ko izobagira ihanga rinini, ayizobicisha bo ntibari bahazi. Bwana Spesana nuko Imana nawe imaze gusezeranira byinshi, mugaha izobicisha we ntuhazi. Ariko cyayiyumvira ati none umugabo wanje yo bihanga rinini gute atavyaye? Ko tugiye gupfa tutavyaye bizoba bihera gutyo. Acabwira yarafise incoreke y'umunyafrika kazi, ivuga ngo umunyafrika kazi. Buri abanyafrika baraprofitira muri desordre. Abazungu bafise byose cyangwa byinshi batashoboye kubikoresha, abirabura barinjira bakaba president muri Amerika, barabaprofitiramo kandi bigakunda. Mugiye Sarayi yarafise incoreke yari imeze nk'umuyaya, mugabo umuyaya byopfuma kuko afise agateka, ariko we yari umukozi w'umuja, atari n'umuyaya w'umuja. Barasadesana umwirukanye nta gateka kazina muntu gahari, umukubise umwishe nta gateka kazina muntu kari gahari. Sarayi arasamara kugezaho arenze urugero, acabwira umugabo ngo none ubona gute ngo ndaguhe ngo incoreke yanje basi uzuyivyare ko uzoba umwana azobisezerano. Or hari ivyo Imana yari yarateguye bizova mu kara ka Aburahamu. Amena. Mu byo yari yarateguye uzoba premier ministre muri Egypte. Vuga premier ministre muri Egypte, kandi ministre wa finance muri Egypte. Uyo ninde? Yosefu. Yategereza kuva mu kara ka Aburahamu. Imana yari yarateguye ko hazovuka umwami w'abami ariyo Yesu Kristo, azova mu kara ka Aburahamu. Ibyo byose Satani yarabizi, acagomba rero gukevya kazoza ka Aburahamu, agomba no gukevya kazoza ka Sara, kuko Aburahamu ni sekuruza wabizera, Sara nawe akaba nyogokuruza, sinzi ko kivugwa, wabizera. Bwana Spesana. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere rero ko wumvise ibijanye n'ingene umuntu yogoroza kazoza kiwe. Iki ni igice cya kabiri, murumva ko tutarangije. Igice kigira gatatu tuzociga kwa kane uza. Ariko rero nifuza ko no gusengera kugira ngo Yesu akugire neza, kazoza kawe kagaruke. Ibintu biriko biragenda nabi, biriko biragenda nkuko utavyifuza, ariko rero ibyo wipfuza ntibiriko biraba nkuko uvyifuza. Kubera iki? Kubera harabagondamitse kazoza kawe. Ariko turashaka gusenga kandi Yesu akagusubiriza kazoza kawe. Reka dusenge. Mwami Yesu ugira neza kandi uragororotse. Uyu mwene data arumvise aya majambo kandi ariyumvira kandi aripfuza ko kazoza kiwe kosubira ku rutonde. Ndagusavye Mana ko umugirira neza, kazoza kiwe kasuye ku rutonde. Ibitahora bigenda neza bisubire ku rutonde, bigende neza, maze n'amasezerano wamusezeraniye ashike. Ndizeye Kristo ko vyumvise kandi ko bikoze. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo, mwami n'umucunguzi wacu. Amen.
nshuti mukunzi ndizera ko wahezagiwe n'iryo jambo, ndizera ko na Yesu yagukoreye ibikomeye n'ibihambaye. Turageze mwanya wo kumva intahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Yesu ariko arakora ibitangaza byinshi cyane mu ishengo rya Hope Church. Abantu benshi rero kazuza kabo kariko karasubira ku rutonde, ibintu byari byarabaye nabi biriko birasubira ku rutonde. Ego reka tubaha akanya kugira ngo mumvirize intahe, inyuma y'izi ntahe ndagaruka kandi nsure kandi kuvugana namwe. Yesu abahezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ahabwa icyubahiro. Nanje naye yanje muza kwiyumvira ngira twengeje. Nari maze nk'amezi 5 ndiko ndagwana n'imbeba mu nzu. Iyo mbeba nabura hirengeye yaguruka sinabona ngene igenda, ariko nari natawe kari bitero nkaguma nkemeya n'imbeba yamangetengete. Shanangura guseka ati ndakwica mu izina rya Yesu. No musi saa 8 y'ijoro sinzi ngene numvise kiraterura ikiyiko candavyuka, burya nace ndayibona aho yinyegeje, ndafata inkoni ndayikubita. Nukuri yari kirono n'ibintu mu nzu, yari yatangwe gutabagura makuse. Ndafise akabati nakunda vraiment nanakuguza amahera menshi kaka importe, yari yakariye. Mugabo Imana yamfashije nashoye kuyica mu izina rya Yesu, kandi yamuzana itiro mu ijoro. No musi nasinziriye nk'akayoya. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Nanje mpagaze ngashimira Imana. Ejo nari ngwaye cyane, kuva hirya ejo nari ngwaye. Burya ndavuga ati naho ngwaye ntegerezwa kugenda gusenga. Nari ngwaye cyane cyane, ndaza ngahejo ntahejeje tutarangije. Shise mu nzira ndavuga ati Mana ungiriye neza ko kurabona ndarenze cyane, nze kuronka umuntu basa ashikana imuhira na telefone yari yanzimanye. Shitse hajya kuri wa karedi ncambona umuntu acarambaza ngo dada tisa ngo ni sawa tego ukumenga ngo uragwaye, cyama gatego ngurira bisi ngo tugende. Candagenda caranshikana imuhira. Shitse imuhira birankomberana cyane, ndagwara ndaremba. Navuga ati Mana naho ngwaye ndagumanga nyijoro saa 11 hazi ikintu kiramvuna ngaha gose, kiramvuna ndakoma induru. Ndavuga ati mwizina rya Yesu kiragenda. Burya cyane umukozi w'Imana avuze ati umuntu wese akore ahagwaye, nca ndahakora ngaha, nzanumva byose ndakize. Imana ishimwe mbere muyimpera amashi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Ni mumpera Imana yacu amashi menshi cyane kwanza. Je nukuri numva noshima cyane, uranukuri twari dufite ibitero byinshi mu nzu byinshi gose. Umushinga nawe wanje yaratangwa aragwara urutoki, abakozi b'Imana bamwe ngaha barabizi. Aragwara urutoki ibintu biyobeye. Ndashima Imana ko yakize nukuri kubw'amasengesho. Ndumva no mwompera Imana amashi menshi cyane kwanza. Ikindi shima Imana kuva karani ijuru itanguye nukuri nayigiyemo. Abantu benshi baratangara ngo nta kuntu woba wonse ukaja muri karani ijuru. Ndashima Imana ingene nabaye muri karani ijuru kandi nguma mbona ibitangaza bikoreka. Murongozi ngani wavuze ngo ibitero by'imbeba, twebwe turafite ibitero by'imbeba mu nzu kuri plafo hamwe bizigenda ukamengana abantu. Hamwe umwana wanje fise mukuru yatevye arafata isengesha, zumvise gusa avuga ngo koma kwa jina la Yesu. None ndashima Imana kuva dutangwa iki gikorane ntambe baturasubira kumva mu nzu. Kandi ikindi naco shima Imana kuva dutangwa iki gikorane twebwe turafise ukuntu mu nzu nyene namba ari ivyo bitero dushobora umwe kuba ari kararota ibintu biba kabona nyene ari karagwana n'abantu, kandi ukabona isura muri ko muragwana mu ndoto, tukaranda mukadusenga mu izina rya Yesu. Muganda ndashima Imana kuva dutangura iki gikorane nta muntu arasubira kurota izo ndoto. Mumpera Imana amashi menshi cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Nari ngwaye amaso imyaka 5, haje kwa muganga ndipimisha, bambwira ngo amaso ngo ahise y'amaroni. Kwa mbere naje ngaha amaso yavyimvye yahishiye cyane, bambwira ngo nanyoye urumogi. Kwa mbere sinakize, kwa kabiri ndagaruka, kwa gatatu nyene ndumva nyene ko nakize, ariko biranka kuma kwa gushima. Ejo ntashe nyene niho natoya akayondara basanga amaso nyene ibirashi byose bya maso vyakize. Kuva ku munsi wa gatatu sindasubira kubabara amaso. Imana ishimwe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya. Amen. Nanje nari maze iminsi nsengera ngaha
kandi nari mfise ingwara idasanzwe ya estoma, ariko kuva ntangiye gusengera ngaha ejo amaze gusigura hirya y'ejo amaze gusigura yuko umuntu yobanza akaja kwipimisha, jewe ivyo nkahora njya nivyo naciye nja kwipimishiriza ko nyene kugira ndabe ko nakize. Ubu rero nta wundi muganga nagiyeko, ariko nipimishirije kuri ivyo bintu nkahora mfungura. Yesu ashimwe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Nanje ngomba gushimira Imana. Ndi umuntu nkunda kugira ubushakashatsi butandukanye na cyane cyane mu byo kuririmba. Mugiye ngo mvye gutera intambwe aca ngira amatake mu mwizosi. Agwara amanjine, agwara n'utundi tuntu mwizosi, nkaca ndabiheba nkamara igihe nasubiye kugera kurondera ivyo bintu. Ariko isana kano kanya nayumvise ibyishimo byinshi, numva ko nishyuwe bitazosubira kumfata mu izina rya Yesu. Amen. Hama ikindi naco nari umuntu kenshi ndakunda kwandika indirimbo ubuntu butandukanye. Ivyo rero vyari nari naranyazwe, ugasanga nka buri tiro mwijoro kenshi iyo mbuze itiro naca ndonda ivyo mba ndandika, usanga isana kano kanya ugasanga si nishoboye kuvyandika, ariko ubu numvise ndabigarujwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nuko Imana ibahezage. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Okay, je nari mfise shoke nari maranye imyaka 3. Narakubiswe n'inkuba iramvuna umugongo kuko yaranyimbiye iranzika ndazuka. Hanyuma rero kubw'ivyo benshi baragiye baca ngaha bashima Imana ko bagwaye umugongo. Je nanje umugongo nari ngwaye yari special, kuko jewe nicaye ntiwambwira ngo haguruka rimwe na rimwe shoke mpaguruka. Yari regrage ndinda kugira kuko naturagurika ngaha. Nari mazindwi ndabisengera nza mu gikorane, sinari bwumve neza mbohotse, ariko no munsi numva ari Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Tunashimwe. Amen. Natwe igihe nako ndasenga harya nako ndasenga harya kuko nahise umutwaro undemereye cyane, ndabwira Imana ati Mana uko naje siko abariko ntaha, ariko numvise ijwi rimbwira ngo izoncira inzira mu bugaragwa, ngo idudubize amazi mu bugaragwa, ngo iri kumwe nanje. Numvise umengo sinokwikawusha gushima. Nukuri Imana irankoreye igitangaza cyane mu bintu ntaziga. Yesu abahezage. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Umukozi w'Imana yavuze ijambo, aravuga ati abavyeyi barashaka kukwatura kamajambo kandi na rimwe akagukurikirana. Je nkiri umwana naragorana cyane, mugo umuvyeyi akaca kunda kunyatura kamajambo ati wagipfuwe uzopfuko uzopata cyo wimariye, kandi vyarankwirikiranye igihe kitari gito. Jewe narabaye umuntu nakuze nkunda indirimbo z'Imana, naho ndaza ndako utuntu tutunyanga. Rero haragera igihe indirimbo z'Imana ziba mu mutwe nyinshi, ndazumva mu mutwe zikaba ari nyinshi, amarubumu menshi. Rero ndiko ndakorera amafaranga, nkaguma ngenda ku studio, nguma ngura indirimbo, nkagura carte memoire ndayujuje imaze kunwa nk'ibihumbi 10, memoire ikacipa nkaca ukwezi guheze nkaca ngenda nkagura iyindi iguma ipuko nyene. Uno munsi rero nasenze kandi mfise n'amaflashe message yarapfuye, ndakweretsaho narunze wo kumigwa, nta n'ikintu amafaranga maruye arubatse inzu nini. Je navuze nti rero Mana ibi bintu bya bintu rero bwa bundi nivyo nta kintu uzopfa nimare, kuko nguma niruka kwa studio ibujumbura abantu benshi babagenzi n'abakora ku studio baranze. Ico Imana yakoze rero niki? Ikintu Imana yakoze numvise ububasha bw'urutse igihe ko ndasenga ndi hariya, narabwiye igihe umunsi nshikara ko ubasha bw'urutse nk'uku nyene, kandi azi ko ngiye gutsinda. Ubunye ndashima Imana, je wahantu icumba indaramwo kirimwe imibu, kandi iyo mibu nukuri ndayikunda cyane. Kare nahora njyamira, kandi mugaba nta malaria antera, kandi nahora njyamira engera saa 8 nyene nsinziriye, nkaje numva umuburanguye ko ngaho, kuko je njyama nifuke mu maso nkikubita ikofu ku nkaca mvyuka, nkaca sohoka mu rugo gusenga. Urumva iyo mibu rero kugira ngo nanje ncangamuke mu bintu byo gusenga,
Yesu nashigwe hejuru nahimbazwe kandi umukozi w'Imana Imana imuhezagire n'ukuri nimudukomera amashyi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere cyane ko uyu mwanya w'intahe wakubereye umwanya mwiza cyane, izi ntahe zashoboye kugufasha kandi wumvise ko Yesu ariko arakora ibitangaza kandi ariko abikorera abantu batandukanye, nawe washobora kugukorera igitangaza. Yesu ntaraba rero ngo warize cyangwa ntiwize, ubaha cyangwa ntuba ngaha, uri munini cyangwa muto muto cyangwa uvuka cyangwa ntuvuka, ivyo ntacyo bitwaye, ariko niwizera gusa urabona ubwiza bw'Imana. Uyu munsi rero ngomba kandi ko ndakumenyesha ko kuri no munsi wa kane isa 11 dufise amasengesho tuza gusengera abantu bose bafise imitwaro. Ego abababaye, abagwaye, abameze ukuna kuriya bose baze kuri Yesu kugira ngo abakize. Uyu munsi rero saa 11 turafise amasengesho yitwa amasengesho y'isayimwe na Yesu. Twama twaboneye ikiganza c'Imana, twama twabonye abantu benshi rero bakira, twama tubona abantu benshi rero bagirirwa neza. Ntiwizibire, ntureke kuza kumva amajambo y'Imana hamwe no gusengerwa. Hariho Imana igomba gukorera uno munsi saa 11 aho mu shengero rya Hope Church ni mu Carama gahe. Ufashe bisi muri ville ya Carama, ufashe bisi ya Carama igushikana ku ibarabara bita ijya 11, novuga ni ibarabara rya 11 ryo mu Carama, no kuvuga naho amabisi akatira. Uca wegera imbere ku ibarabara kenshi bita rya 12 canke bakagita ijyamabeni. Imbere ijambo ijyamabeni ryo rimenyerewe cyane, naho baza wari wese ijyamabeni ni barabara rikurikira iryo rya 11. Urabona amabarabara ingene agenda kurikirana, rica rikurikira iryo rya 11 bagita ijyamabeni, abandi bakahita ijyimbaho kuko bahadandariza imbaho. Ego cyane uhashitse uhagaze nyine aho nyene kwibarabara aho kumbaho ucubona urusengero rurerure gutya ruri muri clôture na portail ya bleu, niyo yari yanditse ko Hope Church. Ego cyane ndagwaye kaze uno munsi ntubure kuza kwiyakirira igitangaza cawe. Yesu afise umugambi mwiza cyane ku buzima bwawe, Yesu afise umugambi mwiza cyane ku buzima bw'umuryango wawe, nico gituma utosiba kuza. Iki naco no kumenyesha nuko ku munsi wa Mungu dufise amasengesho adasanzwe, aho tuzosengera umuntu wese afise umutwaro, ntaco bitwaye umutwaro wari wose ufise. Ego hari abantu usanga hari ibyo byabananiye guheba, ari cya usanga carakoraniye guheba, hari n'imitwaro yindi usanga yarakuremereye, hari ibibazo usanga byagiye upuperanya, hari ibintu usanga byabaye inzitanya, hari ibintu utazi ingene biriko biragenda, ukazubona ibintu birakubaye ko hari ukuntu umenga warasubiye inyuma, uko waruri kare siko kiri, ivy'impwemo umenga byaraheze. Abo bose rero bafise ibibazo mwe nivyo, kaze ku munsi wa Mungu saa 2:30 tuzobasengera kandi Yesu azokora igitangaza. Yesu arafise imigambi myiza ku buzima bwawe, Yesu arafise umugambi mwiza ku buzima bw'umuryango wawe. Ikindi naco no kumenyesha nuko itariki imwe n'itariki 2 n'itariki 3 z'uku kwezi kwa gatanu kuri mbere tuzodufise igikorane cyo guhindurirwa ibihe. Ego hari ibihe byanse guhinduka mu buzima bwawe, wagumye muri bwa buzima bwa bundi nyene butigeze buhinduka. Tuzodufise igikorane après midi saa 10. Ego kwa gatanu izoba ari saa 10, kwa gatandatu izoba ari saa 10, kwa Mungu izoba ari saa 9. Ego na itariki ya mbere, itariki ya kabiri n'itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatanu. Ego cyane kandi tuzoba dufise n'umwanya wo gusengera, kwisengera ku kwezi kwa gatanu, kuko Satani yamategura ukwezi imbere y'igihe, ukwezi kose yamagutegurira ibintu bibi bishobora kuba. Rero nawe tuzogusengera kugira ngo ukwezi kwa gatanu ntihagire ikintu na kimwe kibi kizoba ku buzima bwawe. Urazi rero ko atakwezi na kuma abantu badapfa. Rero mugabo uruko kwezi kwa gatanu Satani ashobora kuba yateguye kuzopfa, ashobora kuba yateguye kuzogwara, ashobora kuba yateguye kuzogira accident, ashobora kuba yateguye ko inzu zo kugwa ko, ashobora kuba yateguye ibinabiriya. Ariko Imana ize gukinge ukwezi kwa gatanu ntihagire ikintu na kimwe kibi kizoba ku buzima bwawe. Nico gituma tuzogira ayo masengesho y'imisi 3, kwa gatanu, kwa gatandatu no kwa Mungu. Novuga kwa gatanu izoba ari saa 10, kwa gatandatu izoba ari saa 10 nyene, mugabo kwa Mungu izoba ari isaha 9. Ego cyane, ariko wibuke ko uno munsi dufise amasengesho adasanzwe, aho tuza kumenagura ibisika byose Satani yashizeho mu buzima bwawe. Hari amabariere Satani yashizeho kugira ngo ntuhavushika handi Imana igomba kushika. Uno munsi rero
no musi rero isaha 11 tuza kuba turiko turasenga, turaza gusengera no mwanya w'isaha imwe yonyene. Isaha imwe twahise amasengesho isaha imwe na Yesu, ni kuvuga tutangura saa 11 tugaza saa 12. Mu isaha imwe yonyene Yesu ashobora gukora ibitangaza, mbere nawe ugatangara. Ntusibe rero, ntubure kuza, kuko umugisha wawe ntuwavutakaza kubera kuvuga ngo urumva ngo nta myanya, ngo urumva ngo nta ya bus, urumva ngo mucara amasikure cyane y'amakartier menshi y'abantu aho baba. Ego urashaka gufata taxi canke taxi voiture canke taxi moto, canke nubwo yoba taxi vero, abo bose barahazi. Wabwiye ati nyereka kujya amabeni, kwibarura ry'amabeni rya firuzi gikoma, barashaka kwa kurangira n'ahantu horoshe cyane, ego cyane. Kandi urashaka kumure kujuragirika kutabona, ndaguha inimero z'umu protocole kugira ngo uce umuhamagara kugira ngo akugenekereze neza, nubwo hatagoye mugabo urashaka kugira amazinda kuri iki canke ikindi. Ego ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 09 08 03, 68 09 08 03. Umva rero ko ari nimero nazo nyene zoroshe. Turagwaye kaze rero kuri uyu munsi wa kane isaha 11 zuzuye neza tuzadutanguye. Urumva rero ko kandi n'amasaha meza, abantu benshi mbamabanze kuva mu mirimo yinijya kandi biba bimeze neza. Uyu n'umwanya rero wuko tugira turangize, murabona ko umwanya ugiye. Ndakwifurije ko uyu munsi wa kane ukubera umunsi mwiza, vuga uti amen. Nuvuye hafi ya radio yawe ntarakwatura kw'ivyiza. Uyu munsi wa kane ukubera umunsi mwiza mu buzima bwawe, vuga uti amen. Uyu munsi wa kane ukubera umunsi udandaza wunguka, nimbura umudandaza, vuga uti amen. Uyu munsi ukubera umunsi wo kuronka amanota menshi, vuga uti amen. Uyu munsi ukubera umunsi wo kwishurwa n'Imana, vuga uti amen. Uyu munsi ukubera umunsi wo kwakira appel nziza, telefone nziza y'umuntu aza guhamagara byiza cyane, ego byakire, uravuga ati amen. Uyu munsi ukubera umunsi mwiza wo kuronka ya kado mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ntuwirirwe inzara, ndavyanse mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wo munsi wo kwishurwa kuri ya mitwaro mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi kubera umunsi wo kwishurwa kuri ya dossier mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi bikugenderekere neza cyane. Yesu akugire neza, Yesu akwiteho, Yesu akube hafi. Mwari kumwe rero na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Rero turasubira rero saa 11 ku ishengero rya Hope Church, turabaye kaze rero no kwa Mungu saa 2 n'igice. Ntuzusibe kandi ntuzucererwe, kuko umugisha wawe nihuri. Ntusamare kandi cyari gihe cyawe nawe cyo kwishurwa. Ikindi naco rero kuri dimanche rero tuzosenga, izo ari dimanche ya nyuma y'uko kwezi kwa kane. Tugomba kuzosengera umuntu wese, gushima Imana ko Imana tugiriye neza kuba turangije uko kwezi kwa kane, kandi ko tugiye gutangura ukwezi kwa gatanu. Ego tuzoba turonsa n'akaryo rero kuri wa Mungu ko gusengera ukwezi kwa gatanu. Imana itugirire neza, itwiteho, itubabare, itube hafi. Ego cyane. Abantu benshi rero hari ikintu batamenya, buri kwezi Satani arategura ibintu bibi biza kuba ku bantu. Rero bisaba kutangurana ukwezi n'amasengesho, canke ukarangizanya ukwezi n'amasengesho. Rero kuri iyi dimanche, izo ari dimanche ya nyuma y'uko kwezi kwa kane, bisaba ko tuzofata umwanya ukwiye wo gusengera imiryango yacu, gusengera wewe, kusengera imiryango yawe, gusengera biwawe bari hirya no hino, gusengera akazi kawe, gusengera urudandazwa rwawe, gusengera ibinabiriya, kuko Satani arashobora kuba agomba kwinjizamo amaboko yiwe canke yinjizemo ukuguru kwiwe. Ntusamare rero, ntiwisamaze kandi ibihe biriko birihuta. Ego ntiwisamaze, urazi ko Satani atega imitego, urazi ko buri kwezi abantu bapfa, buri kwezi abantu bagira amaksida, buri kwezi abantu bahura n'ibyago ibinabiriya. Rero tuzogusengera kugira ngo ku kwezi kuze kurengane, ntihagire uwawe agira aksida, ntihagire wowe ntuzogira aksida, ntihagire ikintu na kimwe kiza kuba kibi mu buzima bwawe. Ego kuri wa Mungu rero ndagwaye kazi saa 2 n'igice aho kwishengero rya Hope Church nahakubwiye, kandi urumva ko hatagoye. Ego cyane. Yesu aguhezagire kandi akwitwararike. Yesu abane nawe. Yesu aguhezagire cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita ijyamabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe,
wowe ufise ibibazo waburiye inyishu, wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wowe mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.